Yes, tukiri kuri ivyo nyene bijanye n'amasosiyete bwana Dr Cloud. Nivyo wari kuravuga ibijanye na Brasserie ndetse n'izindi sosiyete zitandukanye hano ziriko zirafasha umuziki w'u Burundi. Ari uko bigenda kose uri mu baririmbyi basohotse hanze y'igihugu. Ntarinze kuvuga ngo hana mugabo arakora ibiteramo henshi hashoboka. Wewe nk'ubusanzwe avuye hano mu Burundi ugiye hanze y'igihugu. Bagufata gute byari bimeze gute? Urabona nk'ubu nk'aba ba Diamond nyene muri ko muravuga amahereza amamiliyoni 100 n'ibiki mu kibagi wabi wanyu jewe maze kuja iwabo muri Tanzania muri festival c'était en 2010 nihenze ni 2010-11 sivyo jewe nafise contrat yo kuzanana n'abantu jewe n'abamizisiye banje bari batandatu turaza contrat yanje banyandikira contrat kila kitu turumvikana ni $5000 sivyo Shize muri Tanzania mbere yuko nja kuririmba bategezwa kundiha niko contrat yavuga baje kundiha baca bandiha 3200 ndababaza none 1800 agiye he ko twumvikanye 5000 kandi byanditse kuko ari 5000 ngo 1800 ni ya taxi mzee urumva ngo 1800 na ya taxi yinjira mu kigega cha leta urumva sinzi ko bambeshe nuko batambeshe urumva ariko nibo baraba boss banje nibo bari bajeje ico iyo festival kuko ni business so je ndababwira none iyi contrat ko atahanu vyanditse tax nga Yes, reka turamutse abakunzi ba Niyosel TV mutwandikira uko bukeye ko bwije mutubwira yuko ibiganiro tubashikiriza biba bimeze neza kandi hakaba ari abari tubazanira hakaba ari nabandi baba basanzwe bari mu yindi mice na cyane cyane iri muri entertainment tubazanira hano hama mukatubwira muti dukeneye kanaka ariko uyu munsi nako tuzaniye mutamo wa kera mu muziki kandi abikora neza mwaramurekeramye kenshi mwaramutubajije kenshi natwe tuti turahari banze mutekane manze mupoweshe igihe ciwe kirajete kandi ujya sugufa guhitana mwibarabara banze kubitegura nyene pole hanyuma akaduha umwanya no munsi yatwakiriye kandi ndazi ko biza kugenda neza ni Edison ndayahoze ndi kumwe na Arkani ari kuri kamera za Niyosel hama nongere ndabasabe kandi mukomeze kugira subscribe ndetse na like and share haruhande yaho na commentaire kugira ngo dukomeze kubazanira byinshi byiza ndi kumwe na Dr Cloud Kankala umurasta atagiri dread haruhande yaho urabona ko uyu mutipe wa yambaye neza arakwenda kuvuga ati Dr umeze neza kuva jabona nawe sintabana umuntu ameze nkawe omono amotono otono yema Dr Cloud Kankara Lion Tribe Judah haile Selassie bivuze ko ivyo heje kuvuga bwana Dr nasalimiana bro je kubaramutsa mukirimi tu baracumba barasta baracumba mukirasta kunda kuvuga ati hari indimi kenshi kunda gukoresha iyo uri kuratanga indamukanyo mugabo badatahura baza kumva Kankara bakongera kumva n'utundi tuntu dukeya ariko uyu munsi rero kuri kuja habona rujya ruri impintu gwahe bwana Dr ni Cyongereza ariko ni Cyongereza cyitwa patois Cyongereza cha Jamaican so nico Cyongereza bakoresha muri Nuzenya mu ma îles ziri Caribbeans nabare baca bavuga bati kenshi turavye style aririmbamwe canke n'ukuntu yinjira mu ndirimbo biratugora kumutandukanya no mu Jamaica yo bari umurundi yavukiye hano mugabo akagira atagatambukirana cyane ku style ya Jamaica ni uri muririmbyi ukunda hariya muri Jamaica bwana Dr Edison urazi twebwe jewe nshobora kuririmba indirimbo style zose n'igikongomani ndaririmba style zoja mu style zose basi no banga example ga zijya makupe de Calais ziva mu ndirimbo z'abakongomani ubundi zivuye muri style y'abakongomani ubundi uravye nk'indirimbo zitwa zabaramujanye wumva zifise isano na akantu k'akarumbu kuntu so uravye n'indirimbo zanje zindi zose nka zijya za happy sese wana Nairobi tunapenda happy yes tugependa happy watu wanatuhepa urumva yuko wumva ko
hari style yindi ziri hariya muri ajya mayile urumva Caribbean so ndafise style nyinshi je nshobora kuririmba indirimbo zose urabona n'izi mbyino ziwacu ngaha ndashobora kuziririmba so nibaza yuko icyo novuga nibaza yuko ari impano Imana yampaye yego impano Imana yaguhaye uravuze style zitandukanye ushoboye kuririmbamwo hajya Dr Cloud mu kwandika indirimbo kenshi kuko turabona winjira mu buzima busanzwe ariko mbwa niyo winjiye mu rukundo nturegeza kabisa uri mu rukundo uri muhemeze gute iyo utari mu rukundo uri muhemeze gute mu kwandika indirimbo mu kwandika urabona ubundi je ndirimba ibintu biriho vyamyeho kandi biriho kandi bizobaho no kuvuga ngo ari urukundo ndirimba urukundo rwabayeho n'ururiho n'uruzobaho ari bindi ndirimba navyo ndirimbo konyene nuko nyene no ma histoire abaho ni ibintu bibaho vyabayeho kandi bizobandanya kubaho so no kuvuga si bishasha seulement no kwiyumvira ukuntu umuntu avyandika no kunabiririmba yego urumva ko hari byinshi dushaka kumenyana cyane cyane kuri wewe nayo mpamvu twakurondeye turakuzi muri kahise imbere yuko ninjira muri kubu kuko hari higiye wigeze kwa poti hajya wamaze nk'imyaka nk'itanu gutyo Dr Cloud muri game atari ko aragaragara mugabo gato imbere yaho hari ibikorwa byinshi wakoze uharugwa no mu baririmbyi babaririmbyi b'abarundi ngo bashobora kuba baruje Stade Amahoro i Kigali mu Rwanda vyaravuzwe ati Dr Cloud mu karere yari bitumwa ko bivanye n'indirimbo canke amajambo yaririmba mu gihe ca zabaramujanye mu gihe ca za ndirimbo telefone ibintu nk'ivyo na cyane cyane ku butumwa watanga iyo ugerageje gusubiza amaso inyuma nahugeze turashaka dutandukaniriza ubwa ati kino gihe umuziki w'ubumeze uku kiriya gihe naho vyari bimeze kugira ngo biriya bikoreke bo ico novuga kwanza kiriya gihe vyari bigoye cyane kubera ntihari bwabeho ibintu vy'ama YouTube cyane ni vyari bigezweho urumva no mu gusohora indirimbo no kugira ngo uyirungike Buraya warungika ama CD ariko abantu bavuga ko kiriya gihe naguciriye mu ijambo ko ariho mwamenyekanye cyane gusomba kino gihe nshatse kuvuga ukuntu umuziki wa vibra n'ukuntu mwakora kiriya gihe vyari bigoye kubera nta ma media yari ahari urumva ubuhinga bwa none tiva so yari make no kuvuga ngo n'indirimbo ushaka kuyirungika hanze okay internet yari iriho washobora kuyirungika kuri internet ariko wayirungikira umuntu umwe niwe washobora kuyirungikira abantu je veux dire kuri email wayirungikira umuntu umwe si nk'ubu ushira kuri YouTube umuntu wese ahanari akayibona urumva hariya vyari bigoye cyane ahubwo hari ico gihe vyari bigoye cyane no kuvuga niho umuntu hariya twakoresha ingufu nyinshi cyane strategy mwakoresha zari zihe bwana doctor ni kupenda kazi yako ni gukunda kazi kawe ukagerageza gupromotinga kazi kawe ugatanga energy yose ufise urumva ugashiramo ingufu urumva cyane n'ubu turazishiramo ariko turafise ukuntu dufashwa n'aya ma YouTube n'ibiki urumva so kera byari bigoye umuntu ashobora kwibaza indirimbo mwazishikana gute ku maradiyo twazimenya gute zadushikira gute turashaka tumenye ingufu mwakoresha ukuntu zari zimeze urabona ico ni kibazo ciza cyane urabona nk'ubu ushobora gushira indirimbo kuri YouTube uri Buraya akayibona direct ari kuri radio direct yangaho nyene acayifata ariko ico gihe twarayifata ugakurikira Edison kwenye yuko kama yuko Ngozi utamfuata tu wewe utajua jinsi utafika huko ushafahamu wewe uraza kumenya ukuntu uza kushika hari ariko wategerezwa kutwara kuri radio shaka radio wewe nyene ukagenda urumva so office manager niwe yagenda ariko jewe ivyo manager sinabishira cyane mu mutwe akanotsi ngira kari gakwiye oya bari abandi ba managers ushobora gukorana nabo ariko ukabona babishizemo babaye lazy babaye comment dire bakoze nkuko mwategereza gukorana abo bagaca bakuryamika voilà nkuko bishaka tiba urumva jewe
mbashaka indirimbo yanje ishike kuri radio aya masaha ya naya Edison ahari isimpiti mu kiganiro sasa ugasanga umuntu manager yaciye ahantu mu kabare yanyoye inzoga tiva so akatwara akazi agatwara indirimbo yawe kuri radio too late urumva agasanga peut-être wowe wahejeje so urumva icyo nshatse kuvuga kera twari dufise kera byari bigoye cyane ariko ubu ushobora gufata indirimbo ugacubishira kuri internet kuri YouTube ubunyene wewe presenter ahantu ari hose kuri radio ufa kutuka mu telefone par exemple ukamubwira uti bana njana so indirimbo yitwa kuno kwirabe kuri YouTube ni direct ariko kera wabaza ku telefone umuntu yebara ni sawa go ku radio gani ebana miri go ku radio ina ingozi hehe ugace umukurikira ukayimuha uri kure urayipakiza urumva uyipakiza gute wafata gasedo ugashira muri envelope urafata sedo ugashira kuri envelope ati ntwarira hana ugacumubwira bana kandi ugacuyirihira ariko doctor buga kiriya gihe je nubwo tutariko turavyemezanya ko cyane hari ukuntu mwavibura biteye ubwoba mukajugumiza Burundi mukajugumiza isi umuntu akabumva ahantu hose kandi numva bitari vyoroshe kino gihe ubuzima bworoshe kugira ngo indirimbo zanyu zishike aho zitegereza gushika ni naho imyidogo ari myinshi mu baririmbyi gusomba kiriya gihe kubera iki oya jewe personnellement ku giti canje kera niho vyari bigoye ndiko urumva none deja namaze kubwira indirimbo ushaka kuyirungika ahantu ushaka yuko umuntu ayironka wewe uri kuri radio uri Ingozi je ndi ngaha sivyo cyangwa uri mu Kirundo jewe ndi ngaha ibujumbura ifo yuko ndagukurikira canke ifo yuko nipakiza ngafata amasaha 2-3 kugira ngo ndagusanga huri ubu suko ubu unayiko ku internet ku YouTube tu ukabwira umuntu hariya utiraba none umva ivyoroshe ari vyaye ivyoroshe ni vyaye muri tugaruka kuri vya bindi ati ivyoroshe ngaho wewe ni vyaye ivyoroshe ni vyubu ivyari bigoye ivyari vya kera tugaruka vya bindi tugaruka kuri vya bindi urazi ikintu cangaruha uga doctor cangaruka kuri ca kindi kivuga yuko ubuzima iyo ubushitse ko bugumye usanga ubuzigama gusumba ubwo washitse ko bworoshe none kubera ko imyidogo ari myinshi ubu gusumba kiriya gihe abidoga ni bande aba artiste bakinzabo artiste bidogera ama societe baranidogera ngo n'ama media n'abajeje gushikana umuziki kure bidogera ama societe agenda kazana abaririmbyi bo hanze bakaba amahera menshi kandi hari abaririmbyi ngaha mu gihugu urumva ariko abo baririmbyi bonga mu gihugu nayo make bakayabima tiva nico abaririmbyi bidogera ariko bwana doctor kandi nivyo kuko wowe urafise umwana mu nzu ukareka kumufasha ugacugena gufasha undi mwana wa jirani yako wumva ivyo ari ibintu vyumvikana so nukuvuga abaririmbyi bo bidogera aya masosiyete ntabafasha amasosiyete arabasuzugura urumva amasosiyete aha Valer abaririmbyi bo hanze kurusha abaririmbyi biwabo ariko hari n'abavuga ko bibava ko mwegwe nyene ubwanyu gute nipatie example kukuntu babasinyisha amakontra hanyuma bakabaha amafaranga make mukayemera kuko turazi ko ubuherutse muri Premimusic ibi vyarateye ikibazo ivyaho hari abartiste bahereje amafaranga barasinya kontra hama birahera mugabo hava nk'umu artiste umwe ari hagararako sinzi kuvyibuka abica bigaruka voilà reka tuce tumutuma nkuko bivuze Natasha yaranze aravuga ati je kontra nshobora kuyemera mu gihe nzi ko hari hayo mwahaye Diamond Platnumz amafaranga menshi mugabo hari abandi bari bamaze gusinya baza kwidoga bamaze gutangura urugamba gujanye no kugira ngo bashikane ivyo basezeranye none ivyo ico bivuga gute nimwumva ko namwe bifite mu ruhara bwana doctor abafite mu ruhara sijehewe man kuko je siyo sinarimo ariko ico barabaririmvye so sasa umviriza ndakubwire baje baba bashaka kwerekana yuko kijya kiraka niba kibiyime berekane yuko
bari kuri top. Sasa uko ku top uko unapewa pesa kidogo. Abo sikia nakwambia. Kwanza reka ndakubwira ikintu kimwe. None uyo muvyeyi ni Brasserie? Niwe yari yakoranije abana? Sivyo? Niwe yari yakoranije abana. Sivyo? Uwo muvyeyi ni gute ushobora gufata amahera make ukayereza umwana wawe, menshi ukayereza umwana wundi? Ariko bari muri business. Sasa hiyo business unasaidia abakwenu. Iyo business barinze bakurungikira ugwandiko kuko imbere yuko basinya amakuru twaronse nuko abanje barabarungikira murayemeye canke nta negotiation zabaye hanyuma baca barakwita amasinyatire. Abo nyene bari hapana jewe ariko. Oya mpayimvuga abo nyene bagize wakomoje kujanye n'aba artiste bidogera ama societe. Ariko mugabo nimba hagomba kuba ico no kwita ihinduka canke impinduka nuko mwebwe nyene ubwanyu mugomba kugira muti kameme nimba ari societe kanaka igikomeye ikazana urugwandiko twumva ko artiste wo hanze yaje ngo baje baciba baje isinye contrat bari bila kudiskiter. None bamaze gusinya egare biraheze kuko bararungika uko nararonse amakuru yuko Natasha mu kuvyanga baramurungikiye arababwira ati je sinshobora hama barabika kandi kamaze kuba kabiri Natasha ngenda banka yanka contrat. Uravyibuka kuri Shiba Kalungi yaje ngaha mu Burundi bahamagawe na Crystal naho nyene vyarabaye aravuga ati ji contrat sindayemera. None kubera iki abandi bemera gusinya hari abandi bariko baranka nimwumva ko harimo kutumvika? Sasa umviriza ndakubwire man, genda ubaze bajya nyene bayasinye bajya nyene batoye mahera makenya ayo uriko uravuga ko ari makenya we genda ubabaze bajya. Ariko jewe nka doctor ubona vyogenda gute? Jewe kubwanje akona gasuzuguro ama societe yereka abaririmbye bo ngaha. Urumva akona gasuzuguro urumva kuko aba musiciens ntaho bazoshika, sivyo? Yes, tukiri kuri ivyo nyene bijanye n'amasosiyete bwana Dr. Cloud. Nivyo wari kuravuga ibijanye na Brasserie ndetse n'izindi societe zitandukanye hano ziriko zirafasha umuziki w'u Burundi. Ari uko bigenda kose uri mu baririmbyi basohotse hanze y'igihugu. Ntarinze kuvuga ngo hana mugabo arakora ibiteramo henshi hashoboka. Wewe nk'ubusanzwe avuye hano mu Burundi ugiye hanze y'igihugu bagufata gute? Byari bimeze gute? Urabona nk'ubu nk'aba ba Diamond nyene muri ko muravuga amahereza ama miliyoni 100 n'ibiki mukibagi wabiwanyu jewe maze kuja iwabo muri Tanzania muri festival. C'était en 2010 nihenze ni 2010-11 uko, sivyo? Jewe nafise contrat yo kuzanana n'abantu jewe n'abamizisiye banje bari batandatu. Turaza contrat yanje banyandikira contrat kila kitu turumvikana ni $5000, sivyo? Shitse muri Tanzania mbere yuko nja kuririmba bategezwa kundiha niko contrat yavuga. Baje kundiha baca bandiha 3200. Ndababaza none 1800 agiye he ko twumvikanye 5000 kandi byanditse kuko ari 5000 ngo 1800 ni ya tax mzee. Urumva ngo 1800 na ya tax yinjira mu kigega cha leta. Urumva sinzi ko bambeshe nuko batambeshe. Urumva ariko nibo bara aba boss banje nibo bari bajejwe ico iyo festival kuko ni business. So je ndababwira none iyi contrat ko atahanu vyanditse tax ngaha ngwango nuko bigenda bashobora kuba barambeshe canke nivyo. Yes, none ikibazo cyakigaruka bwana Dr. Aba banyamahanga baza hani wacu barariha tax mu kigega cha leta? Hakuna banalipa kitu gani? Aje mahera yose baba ebana ni hivi banabeba ahubwo babarihira abanyene babazanye babarihira amahoteli bakabarira indege bakabarira n'abantu bose bashaka yuko baza baka ba photographe mpaka bakosha biato man. Unanisikia? N'abagore barabagurira hapa barabaripia man. Uko nasikia? Lakini twebwe tugi iwabo hariya kuri ma Tanzania. Mimi niko kupatia example yo muri Tanzania, je nagiye muri Tanzania. Urumva bandishije tax muri ja contrat $5000 dufitanye. Bacha ba 3800 bambwira ngo bacha ba 3200
bambwira 1800 ni tax urumva ariko rero bo bavuye hanze bakazanga abantu bakabafata nk'abami kama ba Yesu Kristo banatoka mbinguni ugacu wibagirwa abantu biwanyu unasuzugura abatu bakwenu you know what Yesu kugira ngo birangire you know what mu cyongereza ari umugani bavuga ngo what goes around comes around. What goes around comes around. Ushobora kuba urijya muri rya societe ukibaza yuko ajya si kwaso cyangwa se kwanya kwa my friend. Ushobora kuhava ejo nahijya ejo ugasanga ujya muntu wagiriye nabi uramukeneye. Una comprendre? Hii dunia inazungukaga mzee. Isi irazunguruka my friend. Ako bisa nkaho bwana Dr. Cloud ibiriko birabera mu masosiyete na cyane cyane hagati y'amasosiyete n'abaririmbyi vyakubabaje canke ibiri kukubabaza kubgawe hakogwa iki basaidiye batu bakwabo ayo mahera bafata izo za brasserie zijana hanze ngo zishiriye abandi bamizisi bo hanze bahereza abana biwabo nabo bamererwe neza woranezerwa kubona umwana w'iwanyu ameze nabi ugashugenda ugatwenga ugaja mu kabaro kanywa ngo ugatwenga kabisa ngo ujya umwana w'iwanyu ngo ameze nabi kandi ari we wari kumufasha uko nasikiye bitu ni hatari kandi cyo novuga jewe nka Natasha Labamba vraiment nyimba ari uko vyagenze wowe kubimbwiye uko yagize ikintu ciza cyane. Manager we yaratanze n'ama interview nk'igihe cha Crystal aratanga ama interview ku radio ati twe twavyanse kubera contrat nitwashimye uko badukwira. Uyo yagize neza ko kubera urabona ko yabigize kujya peut-être ejo canke ejo bazobasho ntibazomuhajyanye ajya kandi nawe uramaze kubigira bazomwongera. Uravyibuka ibyo umaze kugira jewe kugira gute uramaze kwanka amafaranga menshi sana kwa nabigize uko ntuma ko hanyuma uranya nkira uravyibuka jewe notuma njya makenya jewe notuma njubugari nibiharage my friend ako kujya amafaranga menshi ako kujya amafaranga ugendwa bagenda bagusuzugura omoni lalenja Miss Kwagina jari kuvugwa kuvugwa twe twaravuzwe kurusha nuko bavuga shetani aro fucking came you understand yeah man yes so wewe uze ni na challenge umu artiste kenshi akunda gucamo tu vois moi je m'en fous hein jewe umpaye twumvikanye contrat ni contrat urumva twumvikanye contrat umpa contrat shaka reka ndaguha example abaririmbyi urabona aba instrumentiste abantu bose ngaha live band ibi mwebwe mwita karaoke ariko ubundi si karaoke ni bya bindi usoma hajya uri kuraririmba ariyo instrumental ugasoma ama lyrics ariko ubundi mwe muvyita karaoke ubundi si karaoke ni live music urumva so aba bamizisi bagira ayo ma live music ngaha aba instrumentiste aba guitariste abaki benshi ngaha ama karaoke yose urubona ngaha ayo mwitwa ama karaoke nyene babaha amafaranga nka 30,000 baje ba guitariste abo nibo bahawe menshi 30,000 abandi baba 15,000 abandi bakaba 20,000 unasikia none ni gute uzokura mu musicien ngaha umuhaye 30,000 umu guitariste unamtoa Kinindo ama hapa kwangu hapa Kabondo unamtoa hapa ukamkura ngaha ukamweleza 15,000 à 2h du matin sivyo afate taxi muri ya mahera nyene aje Mukamenge ama Nyakabiga ama Buterere si ndio taxi yonga yonyene no gushikaja nayo mahera yose abakore taxi unasikia sasa hivyo unaona kama unakuwa kwa uburi kuramwica uburi kuramubwira ati reka muziki nacimaze kandi afise talent. Ese bose je nkoresha nga sicyo kubereza 30,000
umumizisiye umwe wose ndamuhereza 100,000 kandi ayo 100,000 muri abo instrumentiste ayo 100,000 ntarimwo itike ni jewe ndabavana iyo bari muhira nkabazana ku kazi nkabakura ku kazi nkabatahana nkabarihira iyindi transport apana muri ajya amafaranga yabo en plus de ça nkabahereza n'ivyo bajya bari ku kazi n'ivyo banywa iyo ndo kuencourager musicien ndo kumuencourager uzobaze abo ba musicien bose bazokubwiye urumva aba musicien bumvise yuko genda bamagaye bashaka bavuga ati alhamdulillah hamagati kandi ndazi ingorane ziri muri muziki ndabahaje amafaranga kubera ndazi ingorane je naciyemo kandi zo wacemo nivuze ko ari abandi bozicamo sinivuze ko ari abandi bozicamo urumva twatangiye gukorera 1000 francs hajya ku Maudeo Palace turaba petit tugenda kuririmba bakaduha 1000 bar bakadusuzugura ngo abanyarumugi tubara aba petit ba mu makartier hapo wanafuta amabangi na nini hao patie tu 1000 bar hakuna shida tukava haja mpaka Buyenzi na mguba Jito kwa bahaye amafaranga y'urumogi saa 9 ya usiku ba patie franga za rumogi tu patie tu pesa ya ganja wanaenda kula ganja na nini story inaishi hapo so jewe sishaka yuko bijya bobicamo mwaciye inzira niko navuga kugira ngo bari umuntu banyu nabo bace heza nuko doctor twari muri kahise gato societe ngaha societe ya bien aba musicien bote ngoko patron bote ngoko boss ningekona bapiga majob kila iyo societe yo kwinjiza nabo nyene bakinjiza très bien yo kwinjiza kandi nabo bakinjiza lakini sasa hapa hizi ma societe hapa kwetu ni problem bakeneye kwinjiza mugaba abandi ntibinjiza kandi ugasanga nabo bantu bakoramo hawataki wewe upate heri apatie mtu wa nje kuliko apatie wewe ndugu yake urumva ivyo bintu gamana omwe urumva je ibintu mnabonye ngahe ni hatari muri muziki ni hatari sana no kuvuga izi mabrasserie izi aya mabrasserie urumva abaja bose bakoramo hari ndani no kuvuga ngo umuntu je reka ndaguha example imwe muri ivyo nyene vya Primusic uri kuravuga ejo bundi sivyo niho nari ngisora ya ndirimbo Jugumira so nuzenya barampamagara umuntu yampamagaye ni Bashir tikone no Bashir n'umuntu agira ibintu vyo music cyane urumva kandi ahora korana nabo cyane abo bana ba brasserie urumva so Bashir nukuvuga Primusic bariko bazunguruka ruguru so bashitse ruguru bariko na boss babo bajya bazungu so bajya bazungu barabona ariko nta kimwe basi sasa anoze bagiye bumvise indirimbo za Dr Cloud bakabona abantu barasaze uyu muntu ibana uyu bagenda kandi mu indi province animation bashiramo indirimbo za Dr Cloud abantu bose bagasara bagenda kandi mu indi province bashize kama ni mu province ngapi baca babaza abarundi sasa abarundi bakoramwo hajya muri brasserie urumva ebana uyu ninde izi ndirimbo ni zande barabwira ati ni Dr Cloud baca babaza none ari he ngo ari ngango ari Bujumbura none ngo mutamuzanye unaona ngo reka turamuhamagara baca batuma Bashir abatuye kwetu ni hatari sana baca batuma Bashir ibyo nabivuze kuri televiziyo live uzobaze Bashir abikubwire so Bashir arantelefona Dr vipi Bashir mu Senegal avuga igifaransa ni sawa ngo bana ngo none shobora kuririmba muri Primusic ntinangorane ngo ariko batanze 500,000 uko nasikiye babitumanye
Kumunsi umwe canke uko nasikia undi bamuhaye milioni nyumba y'ijana plus de 100 millions uyo ni Diamond sasa bamuhaye plus de 100 kandi nana infra ya bamuriyeko urumva ngo 500 ngo 500 mili mimi banipatie 500 nikamwambia Bashiri sasa weye wari umunsi umwe bijya nyene byahaja bire bya Diamond urumva ngo 500 nikamwambia Bashiri sasa mzee akona kasuzuguro rasta muko mnadusuzugura sana nije ayo nayo nofata kabisa ngo okay reka ndababwire bantumye acaragenda arababwira ababwiye bacavuga ati mubwire twongeye ko 500 inakuwa 1 million Bashira ananifura kandi ejo nomubwira bana wapi kabisa je shobora kwemera miliyoni nikamwambia sasa Diamond mumuhaye 100 million je muramaye miliyoni kweli nagira mwari kubanza kwanza kufasha abantu biwanyu namira basizana 5 babwire bazane 5 million urazikura cyambwira mu gifaransa nyene urazikwa vuga igifaransa wowe mu Senegalais acarambwira non c'est pas moi c'est tes frères urumva c'est tes frères abavukanyi bawe badashaka c'est pas moi urumva c'est pas moi kandi ayo mahera sayabo bazungu ba bosi basha debloquer franga wanasema no itaule ariko rero wewe bo bakabona kuma jewe 5 million bo babangiza mu bosi wa Dange barasikia mubaya noca ndabakirana so bacaravuga baca bahitamo utanshiramo so urumva ivyo bagiye kubesha baje bazungu peut-être bashobora kubabwira ati shaka kugenda bakabesha bakavuga ati Dr yasavye 500 millions menshi canke si hari ari safiri canke yadusavye ibifaranga vyinshi kugira tu wewe nuronke wewe ndugu yake mimi niko hit kila sansi mpaka saa hii niko hit simpaka saa hii niko hit sasa niko hit mpaka saa hii mimi toka nimeanza muziki umviriza nakubwira my friend je kuva nangura umuziki ndi hit gushika n'ubu ndi hit sina vyanse bwana Dr navuze ni ujya mwanya wari ugarutse wari umaze imisi mu gacerere bari bagukumbuye hanyuma bakumvise uje uzana utuntu uzana jugumira unakumbuka kwa Ecole Internationale ya challenge mimi nacha garage kila siku Rastaman wewe jewe urabona hapa kwetu atupenda nayi je narinzi yuko kwanza mie wewe urabizi cyemura ndabamagara habaye nakadira ahantu nkavuga ni ebana pako journaliste umwe hivi bavira bana nkagubamagara ni bana genda hajya baguha akantu ubagira amatangazo kuri radio na wewe ujipatie kakitu je narinzi yuko abantu bose bameze nka jewe gayi wacu kumbe rikutara ribameshaba bana barigeuka atari sana nuko ni kumwe na Kankala Dr Cloud Gikala urabona ko ibintu bimeze neza nkundi gipara cyawe ukuntu cyama gisa neza ugisiki bwana Dr Cloud kambiri ugisiki kambiri hajya kubatazi kirundi neza abana bo ngaho mu gisagara bimeze gute ikambiri ni mawese ora kuzigwanya umukarekeza ko kashira mu icupa amamaze guhoroka cha yamamesa urashira muri urayateka agasha waweza kuyateka ukarindira hore kubera utarindira ya hore ni probleme yandi ngo Dr Cloud imbere garigeze ko afise imishatsi mini wewe kwa na rasta wewe kwa na dread yaje gute ibyo kwimosha oya byarashitse tu nagize akantu kaga accident bishamba oblige ko kugira banshone ku mutwe so bica bigenda uko akumaze gukira ntivyase kugarukamwe ivyo kumbura ya mishatsi yawe yake oya bon ni bifata umwanya bifata umwanya sana go okay reka tugaruke bifata komandi bifata nozenye oya bro vipi uko sawa unaenda wapi
Mbona ongea asemaki? Ni brother yangu alikuja kunisalimia. Si interview tunaifanya tu kama kawaida tu. Si ni kawaida. Ni kifamily. Ni interview. Dr. reka tugarukire ku bijanye n'akazi kawe k'umuziki. Hariho imisi twari twakubuze mugabo wari uhari ariko mugabo ntwari kurasura nkuko twari tukumenyereye. Kege naki kari kabaye? Bon jewe narahanu nilikuwa nimesafiri nagiye Mozambique. Kubera abana n'umugore bari hariya. So nagiye hariya kandi abana bari bakiri batonya. So ifo mtu wale watoto. Au sio bana? Tena asante sana, mimi nafikiri interview imeisha. Tugira turangize gatoya ariko ndefu nayo si poa. Abantu babifuza kumenya ati Dr. Cloud Kira twari tukiri mu bihe vya kera. Reka tuje mu vya ko. Narutani ivya babiri. Ndukeneye kumenya ivya babiri vyari ivyo. Ivya babiri ni mariage. Haje niko ndavuga mariage. Ivya babiri nta muntu agira nta mariage bawo y'abantu batatu. Abantu mariage igirwa n'abantu babiri. Sivyo? Ushaka na mariage y'abantu batatu? Keshi tubona imbere bane. Pare, marraine, hanyuma mugabo pare na marraine sio mariage ya jamaa na wao wanawake wawili ama hapana yuko wapi? Hiyo ni mariage ya watu wawili abantu bacha bumva mu cyumba. None wedding mariage bayigira gute? Mariage bayigira gute? Dushaka kudusobanura dushaka isigore. Ndakubaza. Uvuze mariage ucubona abantu mu cyumba? Nyene ngo tugira ivya babiri. Javyo ni biki? Niyo mariage none erega niko kugira niko kugira ivya babiri. Mariage niko kugira ivya babiri. Kuko nta mariage bawo ivya batatu. Abikuwaki. Bongo kwese. Okay poa mambo. Ariko bwana Dr. abantu benshi baguma commenting indirimbo zawe guhera kuri utuntu jugumira no kuvya babiri. Tino mugabo ari kwinjira gose mu rukundo ati kandi ari kududurirako. Izi ya commentaire usakira gute? Kududurirako ça veut dire kuva guhera kuri jugumira ngo anisiguro watanze abantu batatahuye ngo nivya babiri kino gihe benshi ntibari ko baratahura insiguro zavyo. Nyumba batabitahuye kubera iki bayitamba kandi batayitahuye. Ariko ngaho tubwire basi guhera kuri utuntu tukaja kuri jugumira tukongera tukaja no kuri ivya babiri. Message iragarukana cyane ku bakundana niko nabivuga. Kuri jugumira baradusigura ati Bugarama ukishuka abana ari gihugu hasi hanyuma bikanga bintu bikagenduka. Ni dance. Jugumira ni ibintu byo kujugumira nyine uravyumva nawe. Ni ibintu byo gutamba. Ni dance. Ajugumira mu gitego cinji. Uvuze? Ari hano vangu igitego cinji. Igitego. Cyangwa igitsindo. Igitsindo kirinjiye. Igitsindo kirinjiye sikia nikwambie. Haja mvuze Ibugarama. Ibugarama ni muri piste. Una comprendre? Muri dance flow. Urumva? Muri club. Una comprendre? So ukamanuka uri kuramanuka. Si una danser uko na? Sasa wewe uko nashuka chini nguvu zikagwerana. Urumva bagutsinze yendo nanani. Anakushinda muri competition. Ura nakushinda. Unaelewa? Dr. Cloud, ndagufana sana. Si ni hivyo bana. Tuje kuvya babiri. Ivya babiri je nazike ndirimbo ko nagiye kwitahura nteba. Ariko bariko baradukurikira. Barakumvise nivyo uri kurabisigura ku radio. Baravuga ati uyu mugabo kabisa aradusobanurira nitwari tuzi ivyo ari byo. Mugabo uyu munsi turi live kuri TV kandi ndazi ko nabo hanze baraza kuraba ino interview kugira ngo baze gutahura gusumba na clip video yayo iri mu gusohoka kumbure ngira ngo ivyo babiri naho nyene baducayiboneramwo. Turashaka uduhe image hirya ndirimbo. Izo bimeze gute? Video ya. Unaongea sana vya mariage. Tuzobona nk'abantu bagize mariage. Video inakuwa ni surprise. Ushafahamu? Video inakuwa ni surprise. So nyinyi mtaona surprise. Mtaona surprise. Shobora surprise. Shobora no kuyigira ukuntu mwe mutari muri ko muri yumvira. Shobora no kuyikorera hejuru y'igiti. Hapa kwangu. Unaelewa? Ama na weka kama animals. Zinafanya wedding. Chenga shirao tu vois animals les animaux zigize
mariage so ni surprise tabonesha surprise ngerageje gutahura message washatse gutanga muri ndirimbo nuko abantu babiri babwirana ijambo ry'urukundo hanyuma bakaca bagira ivya babiri bivuga navyo nivyo kuvyereka abapastori inshuti n'abagenzi umva marriage niyo yes ni wedding ni mariage haja niko ndavuga mariage niko ndavuga urukundo ruri deep rushika mpaka kwa harusi hapana hizi marukundo za hapa barabarani unapiga unaenda hapana sio hivi. Yes Dr. duheraheza cyangwa tugana ku musozo abariko baradukurikira ushobora kubabwira ibigiye gukurikira inyuma y'ino ndirimbo ivya babiri bazosubira ati kandi ngiye gukomeza kumwe twari kare oya je bitega ibintu vyiza kabisa kubera je nditonda vraiment ndagerageza kwitonda je ndagerageza kwitonda mu gukora jewe si rukagi kwa kufanya kazi kwa kufanya muziki huwa mimi na je si ni muri competition je si ni muri competition vyo ma competition mshobora kugenda kuri YouTube mukaraba mugasanga ari ibikombe maze gutwara kandi vyinshi Nairobi wapi fasi zote ushafahamu so ivyo ma competition je narabirengeye ubu je ndaririmba umuziki tu kugira ngo nezereza abantu abafana yeah man so hari indirimbo nyinshi ziriko ziraza inyuma yiyi uvuze Rendera kwanza niyogotere kada gutorere thanks brother okay kankala yeah man Edison poa sana Rastafari Mbwira kunkunda chatukiri vya babiri Mbwira kunkunda chatukiri vya babiri Mbwira kunkunda chatukiri vya babiri mariage yeah kankara wagwan bless you kankala yes I nuko bisanzwe bimeze bari kumwe n'umutipe aragukumbuye cyane abenshi bagira ati mbe kankala nibiki yazani ivya babiri mugabo yaduhaye audio abakende kuca bakobona n'izindi swaga nyene kumwe babikora kuja video inakuja unajua mimi sinaga haraka ninavyo nakubwiye nti rero kano kanya tubaye turabaye impunjo y'imbere yuko video isohoka mwamubonye kankala ukuntu ameze abemereye neza ayambariye amabubu ino style ni ya bien anako wambaye neza cyane agastile nakabye kabisa ego hanyuma ibisigaye nta kindi nokora atari kugusaba kugira ngo ugira ka message ugira ati jewe ari ku message ka meme nkeneye guhereza abakunzi banje nkeneye guhereza abarundi nkeneye guhereza abakunzi b'umuziki w'urundi muri rusange hanyuma cyo twisigira amavuta message message je ndabakunda man je ndabakunda kabisa ndabakunda sana je ndazikora abafana banje sana muko bafana bangu sana je ndabakunda sana ico no basaba mubandanye muteza imbere umuziki wiwanyu byo bari vyiza mukunda ba musicien biwanyu mubateza imbere uko mushoboye byo bari vyiza kubera mutejeje imbere aba musicien erega nabana banyu naba petit frère banyu naba sister banyu naba tu vois ariyo nabandi araba mere babo tu vois so je no basaba yuko mufasha abaririmbyi biwanyu mukaba supporting yeah man bisanzwe bimeze nibaza ko iyi message atanze uno mukurambere mu muziki w'u Burundi mwakuze mukunda kandi mugikunda akubwira ati ndacyahari kandi meze neza ibisigaye mwitege video nziza ya kaga ya ivya babiri ariko haruhande mukurindira komeza kuja kuri channel yiwe ni Dr Cloud mwandike Dr Cloud hama ivya babiri ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye zisanzwe ziriko mukomeze kugira gute ku musupportinga haruhande ko marajya ariko aravuza indirimbo ziwe mwongere munagire like and share ku bikorwa vyiwe ndetse mugena subscribe kugira ngo abari mu makungu bumve ko abakurambere mwakuze mukunda naho bagiye barahari kandi bariko barakora kandi bariko bavyifatamwe neza nawe je nka Edison yahoze nakindi nokora atari kubashimira nongera nshimira cyane mwe vyimva mutima kukanya waduhaye bwana Dr murakoze cyane asigaye ko tutomeka ko tutomeka kankara bless you yes okay